Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru adushikiye arabana n'ibikorwa bitangaje iperereza ry'u Burundi ririko rirakora hirya no hino, yaba ari mu Burundi ndetse no mu makungu. Hakaba hari amakuru yemeza ko nyuma ya Rabine haba hafashwe undi muntu ukomeye cyane, nawe akaba yamaze kugezwa ku butaka bw'u Burundi. Benshi bakaba bemeza ko ari Mutama Hussein Rajabu. Ibi byose bikaba biriko birakorwa n'iperereza rirongowe na General Ildefonsi Habarurema, uri gukora akazi katoroshe ndetse akaba ari gukora ibikomeye cyane, aho ari guta mu mitego abarwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ibi akaba ariko abikora mu gihe abarundi nka bose bamaze kuba abanzi ba CNDD-FDD kubera ubuzima bubi ndetse bugoye abarundi bariko baracamwo muri no minsi byose bitewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Benshi baribuka imakuru yagiye arahanahanwa yemeza ko Hussein Rajabu yapfuye ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Benshi bakemeza ko ari ikinyoma cyakwijwe n'iperereza rya Nkurunziza mu ntumbero yo kugira ngo abari bafisiye ibyizigiro Hussein Rajabu babite ndetse n'abamushigikiye bose babone ko byaheze amaze bagarukire umuhisi Petero Nkurunziza. Uyu munsi iperereza ry'u Burundi ririko rirakora ku buryo buteye ubwoba. Rabine ubu yamaze kugera mu gihugu c'u Burundi, ariko akaba yaragiye yijyanye, yarahenzwe ku buryo bukomeye cyane kugeza ageze mu Kirundo. Amakuru menshi akaba yemeza ko yoba yaranarozwe mbere yo guhaguruka i Kigali yerekeza mu Kirundo, ibyatumye yemera kwambuka umupaka ajya mu Kirundo aho yafatiwe. None koko Hussein Rajabu nawe yaba yafashwe nka Rabine? Ibi nibyo abatari bake bariko baribaza. Bari nk'amahasa mu butegetsi bw'igihugu, barabusangiye mu kiringo c'imyaka hafi 2. Butoyi ntaco atakoreye bukuru ngo ashikire ubwo butegetsi. Mu myamamazo bama bafatanye babugeze ko nta wamenye uwutwara uwundi. Benshi baribuka badutambira akabyino k'igiswahili ngo rafiki yako ndiye adui yako, umugenzi wawe niwe mwansi wawe ukuri. Ibi nibyo byashikiye Rabine, nk'uko bivuga ko na Mutama Hussein Rajabu waruriko arategura impinduka mu gihugu nawe yaba yamaze gufatwa, yabagiye kwerekwa abarundi. Mu nyuma hatanguye igikorwa cyo gufacafuza Butoyi. Amabi yose y'ubutegetsi bayamutako: ubusuma, ubwicanyi, urwango. Butoyi baramugira ikivume, bukuru akitwa umwere. Butoyi atabwa mu mvuto, amara imyaka mu ngoyi atagira umutunganiriza. Yarapfunzwe, abarundi bariruhutsa ngo niwe yabononeye igihugu. Yamara ubwicanyi n'ubusuma byagwijwe inshuro nyinshi cyane. Amaze gupfungwa abarundi barumirwa. Butoyi havuye abona akabero arigira, ariko no mu buhungiro intumwa za bukuru zomurondeza urushinge ngo zimwice. Ibyiwe biranyagwa, abiwe barahamwa bikomeye cyane. Uyu nta wundi ni Hussein Rajabu wahamwe n'ubutegetsi bw'uwo yari yashize imbere ariwe Hussein Rajabu. N'uyu munsi igihe yapfiriye n'iyi minsi igihe Nkurunziza yapfiriye, biraboneka neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukimurondeza ingufu zikomeye cyane. Amakuru ariko aradushikira aturuka mu iperereza aremeza ko Hussein Rajabu nawe yaba ari mu maboko ataraye, nk'uko byashikiye umenyesha amakuru akaba n'impunzi wari umaze igihe ari mu Rwanda ariwe Rabine. Hussein Rajabu ubundi ninde? Ni gute? Ni iki yamariye Nkurunziza? Niki gituma uyu munsi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwabyina insinzi ko kuba bwaba bwamufashe bukaba bwamushize mu minwe mu gihe yagerezwa ko yatorotse ibohero atarangije igihano ciwe? Inyandiko zivuga Hussein Rajabu ni nyinshi cyane, ariko ntirwaronse zivuga imyaka yiwe yo mu buto. Ikizwi nuko avuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu. Ikindi kizwi nuko yahoze ari umufundi w'indimo, veterinary agriculture, mu makomine y'intara ya Bubanza. Uwogira ayandi makuru yo mu nduto aho yavukiye, umwaka w'amavuko, amashuri yize n'ubuzi yagiye arakora yobidusangiza. Hussein Rajabu azwi cyane mu bijanye na politiki. Yinjiye akiri muto mu muhari Parpehutu, yarabaye no muri Frodebu.
inyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye. Hussein Rajab ari mu ba mbere bagiye hamwe batanguza umuhari FDD kugira barwanye igisirikare cy'u Burundi cariho muri ico gihe. We na bagenzi be bahereye kubaka umuhari cyane cyane mu ntara ya Bubanza. Hussein Rajab yamye azwi nk'umuntu azi kwigisha ukumvisha abanyagihugu, ni nayo mpamvu amabanga yiwe ya mbere yabaye ayo kwigisha umuhari be n'itunganywa ry'umuhari mu bijanye n'intwaro yawo mu gihe Manase Nzobonimpa bamujije ibya gisirikare. Mu ntahe yiwe dusanga ku rubuga rwe rwa Facebook, Hussein Rajab aratanga amazina yabo bari bafatanije mu gutangura FDD aho mu gice ca Bubanza: Hussein Rajab, Manase Nzobonimpa, Silas Ntigurirwa, Frederic Gahungu, Sylvestre Imanikurakure, Jean Baptiste Nduwimana, Audace Nzosaba, Jean Bosco Kurisansuma, Adribati Barakamfitiye n'abandi. Umuhari FDD wahavuye ufatana na CNDD-FDD yari ihejeje gushingwa n'umushiranganji Leonard Nyangoma, maze FDD uhinduka ishami rya gisirikare rya CNDD. Hussein Rajab yabandanije kuduga mu mabanga y'umuhari, aragenwa kuba komiseri generali ajejwe politiki, gukwiragiza inyigisho z'umuhari no gushinga inzego z'umuhari mu makomine yose y'igihugu. Hussein Rajab yari afitse abakomiseri 4 munsi yiwe bari bajejwe uturere: Pasiteri Mpawenayo mu ntara y'Uburengero, François Ntuzwenimana batazira Muperi mu bumanuko bushira Uburengero Sud West, Sylvestre Ndayizeye Abdara mu ntara zo hagati no mu buseruko, na Jean Fidel Kana mu buraruko bw'igihugu. Turaza kugaruka ku kungene Hussein Rajab yahavuye amenyana na Petero Nkurunziza bakoranye muri ico gisata nyine, bahinduka inshuti magara kugeza naho bafata mu minwe uburongozi bw'umuhari wose, mbere banashikira uburongozi bw'igihugu. Mu mwaka w'igihumbi 1998 Leonard Nyangoma yaratembagajwe mu burongozi bwa CNDD, asubirizwa na Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye yari umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare ca FDD. Uyu nawe aca afatanya uburongozi bwa politike n'ubw'igisirikare. Umuhari uca witwa CNDD-FDD. Mu ntahe yiwe Hussein Rajab avuga ko kube na Jean Bosco Ndayikengurukiye bari bahuye ubwa mbere mu mwaka w'igihumbi 1994 mu Cibitoki, baraganira barahuza mu bibazo FDD yagiye iracamwo mu ntango zayo ikanimanyaguramwo uduce. Hussein Rajab na Jean Bosco Ndayikengurukiye bagumye mu ruhande rumwe ruterekwa ibiganiro bya politike byiswe ibya Kigobe Kajaga, narwo ruhande rwahavuye rwifatanya na CNDD ya Nyangoma. Bari bazinanye bakoranye neza, umwe ari mu gisata ca politike uwundi mu gisata cy'igisirikare, aho Jean Bosco Ndayikengurukiye afatiye uburongozi bwose bwa CNDD-FDD nka coordinateur generali. Hussein Rajab nawe yagenwe kuba umunyamabanga mukuru w'umuhari, gutyo aba abaye nimero ya 2 mu muhari. Muri Gitukudu 2001 umuhari warasubiriye kwicamwo ibice. Jean Bosco Ndayikengurukiye arabogozwa mu burongozi bw'umuhari CNDD-FDD, asigarana igice gito c'abamuyoboka aribo bihaye izina rikaze FDD. Hussein Rajab naho ari we yari imbere mu itembagazwa rya Jean Bosco Ndayikengurukiye ntiyashimye kurongora umuhari, ahubwo yadugije Petero Nkurunziza yasa n'uwigendera mu kwaha kwiwe. Rajab aguma ari umunyamabanga mukuru, yongera aba uwujejwe ibiganiro hagati ya leta na CNDD-FDD. Cari igiharuro c'ubwenge kuko iyo we nyine afata uburongozi bw'umuhari byari korohahera abarwara Uburundi kubeshera CNDD-FDD ko ari umuhari ukorana n'intagondwa z'abayisilamu mw'isi, kumbure uwo muhari ukagira ibibazo mu makungu. Mu gushiraho Petero Nkurunziza, Hussein Rajab yabona ko ashize ko umwizigirwa wiwe. Guhera ico gihe amabanga akomeye ya CNDD-FDD yakorwa na Petero Nkurunziza ari kumwe na Hussein Rajab. Turabigaruka ko muri no nkuru yacu twabateguriye. Muri Munyonyo 2003 Petero Nkurunziza na Perezida Domitien Ndayizeye bashize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Kwa gatandatu Kigarama 2003 Petero Nkurunziza na Hussein Rajab baratahutse i Bujumbura, maze Nkurunziza aza gutangura amabanga yiwe y'umushiranganji wa leta ajejwe intwaro ibereye n'ubugenduzi bwa leta.
Muri Myandagaro 2004 CNDD-FDD yahindutse umugambwe mu nyuma igena Petero Nkurunziza kuba umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu, inatora Hussein Rajab kurongora umugambwe. Petero Nkurunziza na Hussein Rajab nibo barongoye imyeremamazo ya CNDD-FDD muri 2005. Amatora umugambwe wabo waronsemwo insinzi ikomeye. Petero Nkurunziza aba umukuru w'igihugu, Hussein Rajab aba umushingamateka w'intara ya Muyinga, abandanya no kurongora umugambwe CNDD-FDD wari ushitse ku butegetsi. Imigenderanire ya Rajab na Nkurunziza. Wawundi ati hankana abakundanye. Wabonye ubumwe bwa Hussein Rajab na Petero Nkurunziza ntiyokwibajije ko bwobyaye urwango rungana ukuraho. Mu ntaye yiwe Hussein Rajab avuga ko ubuzima bwa Petero Nkurunziza bwatanguye kubangamirwa mu mwaka w'1994. Rajab avuga ko Petero Nkurunziza yahavuye ahungira inyambuye muri Bujumbura rirare mu mwaka w'1996. Hari amahasa yitwa Jamari na Janabi yari yegereye Hussein Rajab. Aya mahasa yari azinanye kandi na Petero Nkurunziza kubera yahoze abamenyereza mu murwi w'umupira w'amaguru witwa Union Sporting. Intaye ya Hussein Rajab yanditswe n'urubuga Human Burundi ibandanya igira iti: mu mpera z'umwaka w'1996 niho Janabi yagirira impuhwe Petero Nkurunziza ko wari umumenyereza wiwe, abonye uko abayeho nabi aturatura. Janabi aja kuraba Hussein Rajab batazira Romeo, amubwira ko hari uwitwa Petero Nkurunziza agorewe inyambuye, yahunze ariko arahigwa. Janabi asaba Hussein Rajab ko bokwakira Petero Nkurunziza mu birindiro bya FDD. Ntibyatebye Hussein Rajab yaremeye ko Petero Nkurunziza azanwa mu birindiro bya FDD, maze Rajab aca ahamagara Pasiteri Mpawenayo amushikiriza Petero Nkurunziza kugira amwigishe akarangamutima n'izindi nyigisho by'umuhari FDD. Ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa 12 1996, igihe ingabo za FDD zari ziramutse zisozera umwaka w'1996 zongera zifurizanya umwaka mushasha w'1997, Nkurunziza niho yerekanwa ku mugaragaro nk'umwe muri bashasha bakiriwe mu ntagoheka za FDD. Nkurunziza aca agirwa umwe mu bajejwe kwigisha no gukundisha umuhari, akaba yatwarwa mu biro bijejwe kwigisha no gukundisha umuhari byari birongowe na Hussein Rajab. Intaye ya Hussein Rajab ibandanya ivuga ukungene Petero Nkurunziza yakomerekeye ibuga muri komine Kayogoro n'ingene Rajab yamuryamye ko muri ibyo bihe bitoroshe. Ibyo byabaye mu gihe hari ibombe yoba yatewe ahari bakoraniye indongozi za CNDD-FDD. Muri iyo ntahe agira ati: ku rugamba Petero Nkurunziza yarahakuye ubumuga ibivuye ku gisasu bombe catewe muri kimwe mu birindiro bya FDD cari mu ntara ya Makamba ahitwa Ibuga ya mbere. Nkurunziza yarahakomerekeye cyane ku buryo benshi bari bazi ko yapfuye barabye uko yari yabaye ikiruruma. Mugabo umwigisha wiwe Pasiteri Mpawenayo yaranse kumusiga aho nubwo hari mu muriro ukomeye. Mpawenayo akwega ipantaro ya Nkurunziza arwara hirya hariko harakahaka umucanwa. Mu nyuma Petero Nkurunziza yatanguye kuvurirwa ku rugamba. Uburwayi butebye gukira, Hussein Rajab ahava amurungika kuvurirwa mu gihugu ca Kongo mu gisagara cya Kinshasa. Amaze gukira aragaruka ku rugamba. Mu bihe by'amacakubiri y'intara yadutse ku rubuga rw'intambara mu muhari FDD, Petero Nkurunziza yarahazwe kugandagurwa kenshi, ariko Hussein Rajab akama yamurokoye. Si ibyo gusa, kuko Hussein Rajab niwe yatunganije uguhuza Petero Nkurunziza n'umuryango wiwe, umugore n'abana. Inyuma yaho bari bavanye, Rajab ategura urugendo rwa Nkurunziza n'urwa Denise Bucumi, bakaba bahuriye mu ikambi y'impunzi muri Irukore muri Tanzania. Mu yindi ntahe twasomye baravuga uko Rajab yitwaritse umutekano wa Nkurunziza kubera yatinya ko abandi mu muhari bamugandagura, maze amuzeza amwizigirwa wiwe yitwa Jean Petit Nduwimana ku buryo atawundi muntu n'umwe yari arekuriwe kwegera Petero Nkurunziza. Ayo makuru avuga kandi ingene Hussein Rajab yoba yamwijabukaniye ubwiye muri Tanzania, mu nyuma akamurungika muri Kongo. Izi ntahe zose zirashimika ku bucuti budasanzwe bwabaye hagati ya Nkurunziza na Rajab.
Hussein Rajab ntako atagize maze Petero Nkurunziza araduga mu nzego zihambaye z'umugambwe, mu mwanya muto agirwa icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ibyo byarateye ishari abandi ku rugamba kuko batatahura ingene amabanga nk'ayo ahabwa umuntu akiri mushasha. Aho atahukiye mu gihugu, Petero Nkurunziza yoba yarajanye Hussein Rajab mu muryango, amwereka umubyeyi nyina wa Nkurunziza, amubwira ibyiza yamukoreye. Ico gihe Rajab yafashwe nk'umwana mu muryango wa Nkurunziza, baranamukatira igipande c'itongo muri uwo muryango kugira bamwereke ko koko awinjiyemwo. Kuva bafatanije ku rugamba bakanabandanya mu nzego z'igihugu, Rajab na Nkurunziza bari agadasohoka. Nkurunziza yavuga ko Rajab ari umubyeyi wiwe muri politiki. Nta mubonano uhambaye Nkurunziza yajamwo atari kumwe na Rajab. Mu biganiro by'i Pretoria muri Afrika y'Epfo bama bari kumwe. Mu gutaha mu Burundi muri Kigarama 2003 bari kumwe. Mu myiyamamazo bagira mu modoka imwe. Nkurunziza na Rajab bari basigaye bameze nk'amahasa. Aho bafatiye ubutegetsi byari bigoye kumenya neza utwara igihugu uwo ari we. Ntawagenwa mu mabanga ahambaye y'igihugu Rajab atabanje kubyemeza. Mu nyuma hatangura kuvugwa amabi n'ubusuma mu butegetsi. Indege imwe rudende yarerura umukuru w'igihugu Falcon 50 iragurishwa mu manyanga. Abantu batangura kwicwa hirya no hino mu gihugu. Iterabwoba riragwira ku bamenyesha makuru. Abaharanira agateka ka muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagirirwa iterabwoba rikomeye. Mu gice ca kabiri ca 2006 haduka idosiye itangaje. Perezida Nkurunziza atangaje ari muyinga ko hariho abashaka gutembagaza ubutegetsi. Hacakurikira ihagarikwa ry'abanyapolitike batari bake barimwo Perezida Domitien Ndayizeye n'uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Maria Kadege. Bamwe mu bafashwe baraborezwa igufa bikomeye. Mbere amasanamu bariko barakubitwa ashirwa ku mugaragaro. Imuyinga haduka idosiye y'abanywanyi ba seneri bafashwe bapfungirwa mu ikambi y'igisirikare ya Mukoni, basohorwa ijoro basogotwa ibiti batabwa mu ruvubu. Perezida Nkurunziza arakingira umukuru w'intara ya gisirikare yagirizwa ayo mabi, aramutorokesha. Ayo mabi yose yaguma ashirwa kuri Hussein Rajab, ariko umukuru w'igihugu akigumira mu gacerere. Propagande irakwira igihugu ko Nkurunziza ari umuntu w'Imana, ko Rajab ari we mubi ateza akajagari. Nta kindi cyari gisigaye atari gusenyura Hussein Rajab. Isenyurwa n'ihagarikwa rya Hussein Rajab. Umugambi w'isenyurwa rya Hussein Rajab watanguye kuvugwa n'ikinyamakuru cigenga muri 2007. Benshi babifashe nk'ibihuha, ariko icari gitangaje inama zose Rajab yagirana mwibanga na Nkurunziza zasohoka muri ico kinyamakuru, ibindi bikavugwa mu maradiyo yigenga. Biboneka ko mu ruhande rwa Nkurunziza bari basigaye batanga ayo makuru kugira igihugu cose kizinukwe Hussein Rajab. Mu ntango za Ruhuhuma 2007 hoba harabaye inama yo kumvikanisha Rajab na Nkurunziza. Mu yindi ntahe yiwe Rajab yavuze ko Evariste Ndayishimiye ari uwundi yari muri uwo mubonano, arabahanura ko bokumvikana ntibasambure umugambwe, ariko birananirana. Evariste Ndayishimiye yoba yarakoroye amosozi imbere yabo kubera yari azi ibikurikira iyo CNDD-FDD icanyemwo. Kwa karindwi Ruhuhuma 2007 Perezida Nkurunziza yakoranije ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD maze rikura Hussein Rajab rishiraho Colonel Jerime Ngendakumana. Hussein Rajab ntiyemeye ibyavuye muri iryo koraniro, aranitwara muri sentare ntahinyuzwa, ariko urubanza ntirwigeze rucibwa gushika ubu. Kwa 27 Ndamukiza 2007 Hussein Rajab yarahagaritswe yagirizwa ko ariko ategura guhungabanya inzego z'igihugu. Uretse Hussein Rajab, benshi mu bamushigikiye barakuwe mu mabanga, abandi barapfungwa, abandi baragandagurwa, cyane cyane abari mu mugambwe UPD Zigamibanga. Hano ruko bibutsa ikurwa ry'abashinga amateka 22 bari bashigikiye Hussein Rajab. Ibyo ni akataraboneka muri demokarasi, aho umukuru w'igihugu yirukana bamwe mu bashinga amateka batamushigikiye akizanira abandi. Ntaho bitaniye na kudeta yari ikozwe icyo gihe. Aho Rajab yakurwa, abarundi bari ruhukije kuko bari babwiwe ko ari we yishe igihugu. Bari bazi ko ubwicanyi bugiye guhagarara, ko konona amatungo y'igihugu bigiye kugabanuka, ko agacinyizo n'iterabwoba bigiye guhagarara.
ariko aho apfungiwe ibintu byarunyutse, abicwa barongerekana, ubusuma burimonogoza, kuzibya abarundi bifata umurindi usumbirije. Bose basigara bibaza bati ubwo ikibazo yari Rajabu, ikiboneka co nuko ico Hussein Rajabu yakuriwe atari co cabwiwe abarundi. Nkurunziza na Rajabu bapfuye ko Nkurunziza yashaka kubandanya yiyongera ibiringo byo gutwara igihugu mu gihe muri CNDD-FDD bafise ibyo bari barumvikanye ku bijanye n'ibiringo. Amarwi adusumira bari bumvikanye ko Nkurunziza atwara ikiringo c'imyaka 5 agasubirirwa na Rajabu. Nkurunziza yabona Rajabu nk'intambamyi ikomeye ku mugambi yari afise, guhonyora agateka ka muntu no kwiba amatungo y'igihugu. Ibyo ntibyari ingorane ya Nkurunziza nk'uko ibyabananije byerekanye Rajabu ataruhara na ruto yari abikibifisemo. Kuwa mbere Ntwarante 2015 mu buryo butangaje cyane, Hussein Rajabu yaratorotse ibohero rikuru rya Mpimba. Hussein Rajabu yagiye ajanye n'abari bacunze ibohero iryo joro. Amakuru dufise avuga ko yugururiwe ibohero maze abaricunze baramuherekeza, hanyuma burira ubwato baca mu kiyaga Tanganyika barigira. Kuva ubwo Hussein Rajabu ari mu buhungiro. Muri 2015 Hussein Rajabu yari yamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, mbere we akanavuga ko n'ikiringo ca kabiri kitari gikurikije amategeko. Hari ibihuha byakwiragije kuva mu mpera ya 2018 ko yoba yarishwe. Nta cemezo na kimwe dufise c'ayo makuru. Muri Rusama 2022 harabonetse ifoto yerekana Hussein Rajabu ari muzima kandi ivuga ko ari shasha. Mu gihe ibihuha byagumye bikomera, abaryango ba Honorable Hussein Rajabu bagumye bemeza ko ari muzima. Nta catuma umuntu avuga ko Hussein Rajabu atakiri muzima. Ibindi bihuha biriko birakwiragizwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD muri no minsi ni bihuha bivuga ko Hussein Rajabu yaba yaramaze gufatwa n'iperereza ry'u Burundi nk'uko byagendekeye Rabine ubu tuvugana uri mu iperereza ry'u Burundi mu Cibitoki. Amakuru dufise yemeza ko Hussein Rajabu nawe yaba ari mu bafashwe mu minsi heze n'iperereza ry'u Burundi, ndetse mu minsi itaha akaba agiye kwerekwa abarundi. Bikaba byarakozwe ngo mu ruye rukomeye cyane, gusa nta urabyizera, ntabwo nubwo twahamya ko uko babivuga ariko bimeze. Turabandanya gukurikirana amakuru tumenye koko Hussein Rajabu niba yoba yarafashwe cyangwa se niba ataba yarafashwe. Icyo bikoze amakuru ahari kandi yizewe na bamwe mu bagenzi bakomeye cyane ba Hussein Rajabu baremeza ko Hussein Rajabu ari mu bambere bashaka ko Uburundi bwagira impinduka, ndetse Ndayishimiye akava ku butegetsi kuko ntaco ari kumarira abene gihugu. Byose tukaba tubandanya kubikurikirana, twari tubashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.